Mwiriwe bakundwa nshuti na bene data muri hano aha muri Chicago muri Amerika ya ruguru. Kuri jewe n'umugisha udasanzwe kubana namwe muri uno mwanya kugira ngo musangire namwe umwanya wo kuyaga kubijanye n'umugambi w'Imana uhwanye n'iki gihe c'iherezo. Turondere rero mu vyanditswe Mw'itanguriro igice ca 27 umurongo wa 18 ukabandanya, aho Yakobo yagiye kurondera umugisha w'ubusamuragwa uwo se wiwe yaragiye guha umwana w'imfura. Haravuga hati nawe aje Yosari, ni kuvuga ngo Yakobo aramuhamagara ati data. Isaka nawe aritaba ati aturinde ga mwana wanje. Yakobo yishura ati ni jewe Esau imfura yawe, nkoze ibyo wambariye, endase byuka wicare ujye ku byo nahize kugira ngo mpezagire. Isaka abaza umwana wiwe ati ko warose n'ingoga ga mwana wanje? Nawe arishura ati nuko Uhoraho Imana yawe ampaye kugira ibakwe. Isaka abarira Yakobo ati nda egera hino mwana wanje ngo ukorakore menye kuri Esau umwana wanje koko canke kutariwe. Nuko Yakobo yegera se wiwe Isaka aramukorakora, aravuga ati ijwi ni rya Yakobo ariko ibikonjo ni vya Esau. Ntiyamenye uwo ari we kuko ibikonjo vyiwe vyariko bwoya nk'ivya mukuru we Esau. Nuko aramuhezagira aramubaza ati mbega uri Esau umwana wanje koko? Aramwishura ati ndiwe. Aramubarira ati vyigize hino nanje ndiye kuvyo wahize mwana wanje kugira ngo nguhezagire. Yakobo nawe arabimwegereza ararya, amuzanira vino arashoza. Maze se wiwe Isaka aramubarira ati inyegera mwana wanje ungumbire. Yakobo aramwegera aramugumbira, yumva ubutamirane bw'imyambaro yiwe, aramuhezagira ati ubutamirane bw'umwana wanje bumeze nk'ubw'umurima Uhoraho yahaye umugisha. Nuko Imana iguhe ku kime kiva mu ijuru no ku biboribori ivyo mu ndimiro, hakikimbe impeke na vino, amoko azagukorere, amahanga azakwikubita imbere. Uzuganze abo muvukana, bene nyoko bakwikubita imbere. Uzokuvuma wese avumwe, uzoguhezagira wese ahezagirwe. Nuko Isaka arangije guhezagira Yakobo akiva imbere ya se wiwe Isaka, Esau mukuru we aca arahiguka, nawe ateka inyama ziricumba azizanira se. Abarira se ati data nuvyuke ujye ku byo nahize jewe umwana wawe kugira ngo mpezagire. Isaka se aramubaza ati urinde? Aramwishura ati ni jewe Esau umwana wawe w'imfura. Isaka acahinda agashitsi kenshi cane ati none ninde yahize akanzanira kuri vyo nkaba nariye kuri vyose utaraza nkamuhezagira? Kandi nta kabuza umuhezagira azowugira.
ese Imana yohezagira ubugingo bwacu ko bw'ijambo ryayo ikatwemerera kuritahura kandi se umugisha wose uri mu mugisha w'abana b'imfura ese wo kwigaragaza kuri umwe wese muri mwebwe no kuri jewe nanje. Murashobora gufata ibyicaro byanyu. Turabwirwa n'Imana biciye mu kuvayo mu gice reka turabe kuvayo haratubwira yuko Yakobo ari umwana wiwe w'imfura. Kuvayo 4:22 hatubwira hati kandi tubarire Farawo niko Imana yabwiye Mose utuku niko Uhoraho agize ngo Isirayeli ni umwana wiwe w'imfura. Aha dushobora kubona ingene Imana yerekana ko Yakobo ihanga ry'Abaheburayo nk'igihugu yerekana ko ari igihugu c'imfura c'Imana, ni igihugu ca mbere ngaha ku isi caremwe n'Imana. Ntabwo cyashyizweho n'abantu ariko caremwe n'Imana biciye mu ijambo ryayo rivuzwe biciye mu muvugishwa n'Imana Mose. Rero dushobora kubona ko Imana hariya ku musozi Sinayi yagishizeho nk'igihugu cigenga igiha amategeko yacu kandi igikoresho c'Imana ic'Imana yariko yigaragarizamwe nk'umwami yari umuvugishwa n'Imana Mose. Nico gituma atari gusa umurokozi ariko ni n'umutware urongoye ubwoko bw'Abaheburayo. Rero ibintu byose tubona muri Isirayeli nk'umwana w'imfura ndetse kandi n'ibyo tubona muri Yakobo umwana wa Isaka nk'uwarose umugisha w'ubusamuragwa. Mwibuke n'urugendo ubwo abana b'imfura bose b'Imana bacamwo. Rero turabona ko muri Matayo haratubwira kandi mu gice cya 2 muri Matayo haratubwira ikintu cy'ingirakamaro cyane. Mwitegereze, Imana yahamagaye Isirayeli Yakobo ngo ave muri Egiputa kuko ari umwana wiwe w'imfura nk'igihugu. Ariko ubu mwitegereze ku murongo wa 13 mu gice cya 2 umurongo wa 13 kugeza kwa 15 haravuga ngo bamaze kugenda, no kuvuga ngo bamaze kugenda b'abanyabwenge b'abamajusi bamwe bari bagendeye Yesu hariya i Betelehemu Yudaya. Imana yababwiye yuko bosubira mu gihugu cabo baciye mu yindi nzira, nuko ntibasubire ku mwami Herode kuko mwami Herodi ico yashaka kwari ukwica umwana Yesu. Rero abanyabwenge baciye baca mu yindi nzira kuko marayika w'umwami yabiyerekeye mu nzozi ababwira yuko bojana iyindi nzira. Rero mu gice cya 2 umurongo wa 13 kabandanya haravuga ngo bamaze kugenda, no kuvuga ngo abamajusi mu marayika w'umwami Imana yiyerekera Yozefu mu nzozi aramubwira ati vyuka ujana umwana na nyina uhungire muri Egiputa ugumeyo gushitsaho nzokubaririra kuko Herodi agira arondera umwana ngo amwice. Ahenga mu ijoro aravyuka
ahenga mw'ijoro aravyuka ajana umwana na nyina aja muri Egiputa agumayo gushitsa Herodi amaze gutanga ngo ivy'umwami Imana yavugiye mu wavugishwa nawe bishike ngo nahamagaye umwana wanje ngo ave muri Egiputa. Rero aha dushobora kubona ko ivyo kandi biri no muri Hoseya igice ca 11 umurongo wa mbere ahatubwira kandi ko yahamagaye umwana wiwe ngo ave muri Egiputa. Rero muri Egiputa niho yahamagaye Isirayeli umwana w'imfura w'Imana nk'igihugu, hanyuma kandi muri Egiputa ni naho Yesu yahamagawe umwana w'imfura w'Imana, umwana w'imfura mu vyaremwe byose. Murabe muri Hoseya igice ca 11 murongo wa mbere haravuga hati Isirayeli uhereye akiri umwana naramukunda maze mpamagara uwo mwana wanje ngo ave muri Egiputa. Isirayeli uhereye akiri umwana naramukunda maze mpamagara uwo mwana wanje ngo ave muri Egiputa. Rero murabe ingene ivyo vyabereye mu bwoko bw'Abaheburayo nk'igihugu, murabe ingene ubonaho bibera muri Yesu. Ndetse kandi turabona yuko ibi bintu vyabereye muri Yakobo, ariko arahamagagwa ngo ave hariya i Harani aho yaba n'umuryango wiwe. Kandi igihe yagaruka Yakobo yahuye na marayika w'Uhoraho, ari we yari yaramuhezagiye mu rugendo rwose rw'ubuzima bwiwe, kandi yaragiye kumucisha mu ntamboko zitandukanye izo umwana w'imfura w'Imana wese ategerezwa gucamwo. Rero dushobora kubona ko Yakobo igihe yahura na marayika w'Uhoraho yashitse mu ntambuko y'ingirakamaro cyane mu buzima bwiwe, yashitse mu ntambuko yo kugiga umwana w'Imana, kuko mu guhura na marayika w'Uhoraho imbona nkubone aho marayika w'Uhoraho yaramuhezagiye amuha izina rishasha. Kandi rero Yakobo ku munsi wa nyuma no kuvuga ngo ihanga ry'Abaheburayo rifise isezerano ko rizohura na marayika w'Uhoraho yigaragaje ku munsi wa nyuma, kandi rizoronka izina rishasha naryo, kandi rizokwemerwa nk'umwana w'Imana rigigwe umutwe w'ibindi bihugu byose. Kandi mu bwoko bw'Abaheburayo hazoba hari intebe y'ubwami bwa Mesiya, ubwami bw'umukundwa wacu mwami Yesu Kristo. Yerusalemu izoba ari umugwa mukuru, hanyuma ikibanza cyose ca Isirayeli kizoba intara nkuru y'ubwo bwami. Ibindi bihugu navyo bisigaye bizoba ikibanza ari naco Kristo azoganza ari muri Isirayeli, ndetse kandi azonaganza ihanga ry'Abaheburayo. Rero murabe ingene urugendo umwana w'imfura w'Imana ategerezwa gucamwo rwaramaze kwerekanwa umugambi w'Imana wavugishijwe, kandi buri mwana w'imfura wese ategerezwa guca muri iyo nzira. Rero turafise Isirayeli yo kw'isi, uruvyaro rwa Aburahamu mu buryo bw'umubiri, aribo baza biciye muri Isaka na Yakobo, ariko kandi turafise n'uruvyaro rwo mw'ijuru rwa Aburahamu, Isirayeli yo mw'ijuru, kandi itegerezwa guca muri urwo rugendo nyene muri iyo nzira, kuko Isirayeli yo mw'ijuru ariko shengero ry'umwami Yesu Kristo ni ihanga ry'abana b'imfura b'Imana bo mw'ijuru, aryo shengero ry'umwami Yesu Kristo, kandi kugira ngo bagigwe abana b'Imana umubiri wanga wa Kristo
nk'ihanga rizoganzanya na Kristo atari gusa mu ijuru, atari gusa ku isi ariko kandi no mu ijuru. Turabona ko bagiye baca mu ntamboko zabo zitandukanye, kandi muri iki gihe cy'iherezo, mbere y'uko ubwoko bw'Abaheburayo buhura n'amarayika w'Uhoraho yigaragarije mu mubiri w'umuntu muri iki gihe cy'iherezo, ubwa mbere Isirayeli yo mu ijuru niyo babanza guhura n'iryo shengero ry'umwami Yesu Kristo kugira ngo ryemegwe nk'abana b'Imana kuri uno munsi wa nyuma, nk'abami n'abaherezi mu bwami bw'Imana. Nico gituma aho kandi Isirayeli yo mu ijuru nayo iharonkera izina rishasha. Rero murabona ko izina rishasha rifitaniye isano n'intamboko yo kugirwa abana b'Imana, aho Isirayeli y'Imana ihura na marayika w'Uhoraho. Nk'uko yahinduriye izina Yakobo, azorihindurira na Isirayeli. Reka turabe muri Yesaya, haratubwira ikintu c'ingirakamaro cyane ku bijanye n'iki kintu gikomeye cyane. Reka turondere, reka turabe mu gice cya 52 muri Yesaya umurongo wa 6, ahavuga hati: nuko rero abantu banje bazomenya izina ryanje kuri uwo munsi bazomenya ko ari jewe mvuga, kuko jewe nyene mvuga nzoba ndahibereye. Rero murabe, asezeranye kuzoba hibereye muri iki gihe cy'iherezo. Rero reka turabe ku murongo wa 13 mu gice cya 54 muri Yesaya, haravuga hati: rero murabe, azoba hibereye. Yaravuze ngo jewe nyene mvuga nije nzoba ndahibereye. Nico gituma ihanga ryiwe, abantu biwe bazomenya bagatahura izina ryiwe. Haravuga ngo abana bawe bose bazokwigishwa nanje jewe Uhoraho, kandi amahoro abana bawe bazogira azoba menshi. Tuje mu gice cya 62 naho umurongo wa 2 muri Yesaya, ahavuga hati: entonces verán la gente tu justicia, nuko amahanga azobona ugutsinda kwawe, n'abami bose bazobona icubahiro cyawe, maze uzokwitwa izina risha wiswe n'akanwa k'Uhoraho. Mbega ninde yise izina rishasha Yakobo? Ni marayika w'isezerano, marayika w'Uhoraho. Niwe yamuhaye izina rishasha, kuko yari marayika w'isezerano, marayika w'Uhoraho niwe yise, niwe yavuze iryo zina agita Yakobo, yamuhinduriye izina amwita Isirayeli. Rero ihanga ry'Abaheburayo rifise isezerano muri iki gihe cy'iherezo, rifise isezerano ry'izina risha bazohabwa. Mu gice ca 65 murongo wa 15 naho nyene haratubwira ikintu c'ingirakamaro cyane. Haravuga hati: kandi izina ryanyu muzorisigarana abo nitoranirije barigira umuvumo, baturakishwa n'Uhoraho Imana, maze abasavyi banje bazokwitwa irindi zina. Nuko mu gihugu yisabira umugisha nawe usaba Imana y'ukuri, no kuvuga ngo Imana ya Amen. Kandi uwo mu gihugu arahira, narahira Imana y'ukuri, no kuvuga ngo arahira Imana ya Amen, kuko Yesu ni Amen w'Imana. Narahire Imana y'ukuri, kuko amagorwa ya mbere yibagiranywe agahishwa inyonga zanje. Aha dushobora kubona ingene ku bwoko bw'Abaheburayo, Isirayeli yo ku isi, Imana yasezeranye izina rishasha rizovugwa n'Imana, rikavugwa n'akanwa k'Imana, rikavugwa na marayika w'Uhoraho, marayika w'isezerano muri iki gihe cy'iherezo. Ndetse kandi yaranavuze ko bazogira n'indirimbo nshasha, no kuvuga ngo kubera ko Imana
ihinduye ibintu byose ikabigira bishasha. Isirayeli kugira ngo ihinduke umutwe w'ibihugu byose ironka izina rishasha muri iki gihe c'iherezo. Aho niho Isirayeli rero igigwa umwana w'Imana nk'umutwe w'ibihugu byose, kandi uhereye muri Isirayeli ubwami bw'Imana buzorongorwa na Mesiya, kandi aho hazoba hari kandi ishengero ry'umwami Yesu Kristo riri kumwe na Kristo bameze nk'abami n'abaherezi, kuko imbere y'uko ubwoko bw'Aheburayo bwemerwa nk'abana b'Imana nk'igihugu kirongoye ibindi bihugu byose, bakaronka n'izina rishasha Imana yabasezeraniye ubwa mbere na mbere. Isirayeli yo mw'ijuru ryo shengero ry'umwami Yesu Kristo rironka ryakira marayika w'isezerano, marayika w'Uhoraho yigaragaje biciye muri marayika w'intumwa, nuko rikaronka imigisha yasezeranijwe yo ku munsi wa nyuma, kandi rironka no kugirwa abana b'Imana ishengero rya Yesu Kristo, ndetse na buri muntu agize ishengero rya Yesu Kristo. Ico gituma baronka izina rishasha ku munsi wa nyuma, kugira ngo bashobore kuronka uguhindurwa kw'imibiri yabo, kandi bagirwe n'abami hamwe n'abaherezi baganzanye na Kristo mu nganji y'ubwiza y'imyaka 1000. Hatabaye ukuza kwa marayika w'isezerano muri iki gihe c'iherezo, ntihashobora kubaho ukugirwa abana b'Imana ku bahungu n'abakobwa b'Imana bo mu banyamahanga, no kuvuga ngo bo mw'ishengero rya Yesu Kristo, ndetse kandi no mu bwoko bw'Aheburayo nk'igihugu. Ico gituma mu vyeshuro Yohana igice c'indwi nimurabe uko hatubwira. Igice c'indwi umurongo wa kabiri kabandanya haravuga ngo, kandi mbona umumarayika wundi aduga ava iburasirazuba afise ikidomesho c'Imana nzima, asemerera n'ijwi rirenga barira b'abamarayika bane bahawe konona isi n'ikiyaga, ati ntimugire ico mugira isi canke ikiyaga canke igiti canke ibiti, tutaradoma ikimenyetso mu ruhanga rw'abagurano b'Imana yacu. Numva igitigiri c'abadoma ku kimenyetso ngo n'ibihumbi 144 abadoma ku kimenyetso bo mu miryango yose y'Abisirayeli. Nuko acatangura kudondagura ibihumbi 12 vya buri muryango. Hanyuma mu gice ca 14 turababona bamaze kudoma ku kimenyetso. Murabe ibyabaye, haravuga ngo, kandi mbona umwagazi w'intama ahagaze ku musozi Siyoni, ahagararanye n'abantu 144 bafise izina ryiwe n'irya se yanditswe mu ruhanga rwabo, no kuvuga ngo izina rihoraho ry'Imana hamwe n'izina ry'umwagazi w'intama, no kuvuga ngo izina ry'umwami Yesu Kristo. Rero dushobora kubona ko ihanga ry'Abaheburayo muri iki gihe c'iherezo rizohamagagwa ryegeranwe ibihumbi 12 vya buri muryango mu bukozi bwa marayika w'isezerano, ubukozi bwa marayika w'Uhoraho, biciye muri marayika wiwe ntumwa, biciye muri marayika ntumwa w'umwami Yesu Kristo, ari nawe yavuze mu byahishwe igice ca 22 umurongo wa 16 ati, jewe Yesu ntumye mu marayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo kubw'amashengero. Mu byahishwe Yohana igice ca 22 umurongo wa 6 naho haratubwira, arambarira ati, ayo majambo nayo kwizegwa nayo kuri, kandi umwami niyo Mana igere impwemu z'abavugishwa nayo yatumye umumarayika wiwe kwereka abagurano biwe ibigira bibeho vuba. Nindarungitse ni marayika wiwe ntumwa. Uyu niwe mumarayika ahamagara kegeranya akadoma ku kimenyetso ibihumbi 144 by'Abaheburayo. Uyu ni marayika ahamagara ubwa mbere na mbere abatonejwe mu banyamahanga, akabahamagaza ijwi rirenga ry'inzamba ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami, akabegeraniriza mu ntamboko y'igihe c'ibireko bizifuruka mu kiringo c'ubwami. Hanyuma azohamagara yegeranye ibihumbi 144 by'Abaheburayo
mu gihe c'ibuye rikomeza imfuruka nyene, kandi azobadomako ikimenyetso nk'uko ivyanditswe bivuga. Rero turabe mu vyesho Yohana igice ca gatatu murongo wa 12 haravuga ngo unesha nzomugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanje, kandi nazosohoka ukundi, nanje nzomwandika kw'izina ry'Imana yanje n'iry'umugwa w'Imana yanje, niwo Yerusalemu musha wururuka uvuye mw'ijuru ku Mana yanje, kandi nzomwandika kw'izina ryanje risha. Aha dushobora kubona isezerano ry'izina rishasha ry'Umwami Yesu Kristo, ari naryo zina nyene rihoraho ry'Imana, hamwe n'izina ry'umugwa w'Imana yacu rizoshigwa kuwunesha. Kubw'ivyo rero uyo anesha ategerezwa kuba ari umwana w'imfura w'Imana. Kandi rero ihanga ry'Abaheburayo nk'igihugu ni igihugu c'imfura c'Imana, kandi iryo hanga ry'Abaheburayo rizoronka uwo mugisha mu kwigaragaza kwa Kristo marayika w'isezerano ku munsi wa nyuma. Rizoronka uwo mugisha wo kugirwa abana b'Imana, n'umugisha ubwo Isirayeli yagwaniye imyaka myinshi cane, kuko yagwaniye kuba umutwe w'ibindi bihugu byose, kandi iryo sezerano rifise. Ariko iyo Imana isezeranye isezerano ikarisezeranira umuntu, uwo muntu ategerezwa kugwana yizeye n'ubugingo bwiwe bwose, akizera iryo sezerano kugira ngo yigaragaze mu buzima bw'uwo muntu, higaragaze mu buzima bw'uwo muntu ivy'Imana yasezeranye. Rero ihanga ry'Abaheburayo ririndiriye ukugendererwa n'amarayika w'Uhoraho, marayika w'isezerano, arivyo nk'uko ivyanditswe bivuga, azoba arukuza kw'Imana yigaragarije mu muvugishwa n'Imana wo ku munsi wa nyuma, igihe bavugana n'ihanga ry'Abaheburayo bakavugana ku bijanye no kuza kwa Mesiya, bakababaza bati, mbega mwebwe niki mwiteze mu kwakira ukuza kwa Mesiya? Nuko rero barashinze intahe, barashinga intahe ko arukuza k'umuvugishwa n'Imana, ukuza k'umuvugishwa n'Imana aho Imana izokwigaragariza. Ivyo bihuye neza neza n'amajambo iyo muri Yesaya igice c'indwi umurongo wa 14, aho ukuza kwa mbere kwa Kristo, mwitegereze namwe, aho kuza kwa mbere kwa Kristo kwabereye i Betelehemu Yudaya, havukiye i Betelehemu Yudaya, hanyuma akaba mu bwoko bw'Abaheburayo, kandi ivyo byari byarasezeranije ko bizoshikirizwa mu mwana azovuka avyawe n'inkumi, kuko mwana tuvukiye duhawe umwana w'umuhungu, niko bivugwa muri Yesaya igice c'9. Hanyuma reka dusome igice c'indwi, igice c'indwi n'ic'icenda, reka turabe uko havuga. Igice c'icenda umurongo wa 3 kabandanya haravuga ngo, kuko umwana tuvukiye duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzoba ku bitugu vyiwe, azokwitwa igitangaza, umujanama, Imana y'ubushobozi, data wa twese ahoraho, umukama w'amahoro. Ukugwira k'ubutware bwiwe n'amahoro bizogira iherezo ku ngoma ya Dawidi no ku bwami bwiwe, bibukomeze bibushigikize guca imanza zibereye no kugororoka, uhereye none ugashitsa ibihe byose. Umwete w'Uhoraho nyene ingabo uzoshitsa ivyo. No mu gice c'indwi umurongo wa 14 naho haravuga muri Yesaya hati, nico gitumye Uhoraho bwiwe ari wagira bihere kimenyamenya, raba inkumi zosama inda ivyara umwana w'umuhungu, izomwita Imanueli. Imanueli bisobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Cyo gituma Yesu yashobora kuvuga ati, jewe na data turi umwe. Ivyo vyabaye igihe bamubaza canke Filipo igihe yamubwira ati, twereke so bizoba bihaye.
mu gice cya 14 muri Yohana Yesu aramubwira ati mbega igihe maranye namwe ga Filipo kugeza ntubu nturamenya mbega ntuzi yuko data ari muri jewe nanje nkaba muri data kandi ko uwumbonye ababonye data none ni gute wovuga ngo twereke so bizoba bihaye rero mwitegereze namwe mwitegereze ingene Yesu Kristo yiyerekana nk'umubiri w'inyama warimwo data wo mwijuru uwo data wo mwijuru yabamwo uwo yigaragarizamwo ndetse akanavuganiramwo n'ubwoko bw'Abaheburayo ndetse kandi dufise n'ahandi hantu nko muri Yohana igice 8 umurongo wa 56 kabandanya Abrahamu sogokuruza wanyu yari yahamiye kubona umunsi wanje kandi yarawubonye aranezerwa nuko rero abayuda baramubwira bati ubutaramara imyaka 50 ngo wabonye Abrahamu Yesu arababwira ati nukuri ndababwire Abrahamu ataravuka jewe namye ndiho baca rero batora amabuye yo kumutera ariko Yesu arihisha ava mu rusengero yenyuranganya muri bo arigira rero murabe ingene Yesu abwira ubwoko bw'Abaheburayo yuko imbere yuko Abrahamu abaho imbere yuko Abrahamu abaho ati ndiho yabayeho imbere ya Abrahamu gusa ariko kandi yabayeho n'imbere ya Nowa yabayeho imbere ya Enoki yabayeho imbere ya Abrahamu ndetse yanabayeho n'imbere ya Adamu yanabayeho imbere y'ikiremwa muntu cyose Yesu Kristo yarahari mu mubiri we wa teofaniya ubwa mbere na mbere jambo yariho kandi jambo yahoranye n'Imana kandi uwo jambo yari Imana uwo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere byose byaremwe nawe mu byaremwe byose nta kintu na kimwe kitaremwe nawe muri we harimo ubugingo kandi ubwo bugingo bwari umuco w'abantu ndiko nsoma mu gice cya mbere muri Yohana ubungeze ku murongo wa 4 wa muco wakiramo mwiza ariko mwiza ntiwo wakiriye haje umuntu yatumwe n'Imana izina ryiwe ni Yohana no kuvuga ngo Yohana umubatizi uwo yazanywe no kubigishinga ntahe ngo ashingire naho muco kugira ngo bose bizere kubwiwe uwo si wa muco ariko kwari gushingira ntaho umuco w'ukuri wakira umuntu wese wari kuraza muri iyi si rero reka turabe ingene umuco w'ukuri wakira umuntu wose ingene wari kuraza yari mwisi kandi isi yaremwe nawe ariko isi ntiyamumenya yaje mu byiwe ariko abiwe ntibamwakiriye ariko bamwakiriye bose abiza izina ryiwe yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana nibo batabyawe n'amaraso cyangwa no kwifuza ko mubiri cyangwa no kwifuza ko mugabo ariko babyawe n'Imana kandi uwo jambo yihaye umubiri abana natwe jambo yihaye umubiri aba mubiremwe abantu amenyekana ku izina rya Yesu w'i Nazareti twitegereza ubwiza bwiwe n'ubwiza bumeze nk'ubw'umwana w'ikinege ava kwa se yuzuye ubuntu n'ukuri rero dushobora kubona uku kwigaragaza ko ubasha kw'Imana mu buryo bw'umuntu umuvugishwa n'Imana uko kwabaye ukuza kwa Mesiya mu myaka 2000 iheze ukuza kw'Imana yigaragarije mu muntu wo muri kijya gihe yitwa Yesu ari nawe umubiri wiwe w'inyama waremwe n'Imana mu nda ya Mariya kuko kubera icyaha cyari cyabereye mu itongo rya Edeni nta muntu n'umwe yari ahari yogejwe ibyaha byiwe bose bari bakoze ibyaha kandi byanditswe biravuga ngo
kubera ko bose bakoze ibyaha ntibashikiriye ubwiza bw'Imana. Kubw'ibyo rero Imana ntiyari gushobora kwigaragaza mu mwuzuro wose mu muntu n'umwe. Kubw'ibyo rero Imana yaterezwa kurema umubiri ikawurema mu nda y'inkumi, ariryo ryari isezerano rya Mesiya ryo kuza kwiwe kwa mbere. Kandi muri uwo mubiri Imana yawubayemwo mu mwuzuro wose, nuko ikora igikorwa c'ubucunguzi muri uwo mubiri. Urapfa ku musaraba Kaluvariyo, nuko isesa amaraso yayo, nuko iraheze itwoza ibyaha byose, yishura ikiguzi c'ubucunguzi, kugira ngo bityo abana b'imfura bose bo mu banyamahanga ndetse no mu bwoko bw'Abaheburayo bashobore kugarurwa mu bugingo budashira nk'abana b'imfura b'Imana banditswe mu ijuru mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama. Ico gituma Kristo yavuze ati ntimunezerwe nuko impwemu mbi zabumviye mu izina ryanje, ariko nezerwe nuko amazina yanyu yanditswe hehe? Mu ijuru. Kandi mwitegereze Pawulo nawe nyene aratubwira yuko yanditswe mu ijuru mu Baheburayo igice cya 12 umurongo wa 22 ukabandanya, haravuga ngo ariko mwegereye umusozi Siyoni n'umugwa w'Imana nzima, Yerusalemu ho mu ijuru, n'ikoraniro rikuru ry'isinzi ry'abamarayika, n'ishengero ry'abana b'imfura banditswe mu ijuru. Mbega nihe handitswe amazina y'abana b'imfura b'Imana? Ni mu ijuru. Mwegereye n'Imana umucamanza wa bose, n'impwemu z'abagororotsi batunganijwe rwose. Mwegereye na Yesu umuhuza ahesha isezerano risha. Mwegereye n'amaraso acicagirwa avuga ibyiza kurusha y'abera. Aha rero dushobora kubona yuko hari abana b'imfura b'Imana nk'uko Yakobo nk'umuntu ku giti ciwe nawe yahindutse umwana w'imfura, aronka umugisha w'ubusamuragwa, arawugwanira. Kandi ivyo nivyo umwana w'imfura wese ategerezwa gukora, akagwana kugira ngo umugisha w'ubusamuragwa wigaragaze mu buzima bwiwe. Umwana w'imfura ntashobora kuba umunebwe, ariko ategerezwa kuba ari umuntu agwanira uwo mugisha kugira ngo wigaragaze muri we, kuko uwo n'umugisha umwegukira n'umugisha wiwe. Rero dushobora kubona ingene urugya rugendo ngene ubwo Yakobo yaciyemwo nk'umwana w'imfura, ni nago ubwoko bw'Abaheburayo bwaciyemwo. Kuri uno munsi wa nyuma naho uguhura Yakobo ahura na marayika, aho marayika yamuhinduriye izina, marayika agahindura izina akamwita Isirayeli, ni nako ubwoko bw'Abaheburayo buzohura na marayika w'Uhoraho, marayika w'isezerano, mu kwigaragaza ko kwa nyuma yigaragariza mu bwoko bw'Abaheburayo ku munsi wa nyuma biciye muri marayika wiwe ntumwa. Kandi Isirayeli yo mu ijuru ariryo shengero rya Yesu Kristo. Ubwa mbere, imbere y'uko Isirayeli yo ku isi ica muri iyo nzira nyene, aho izohura na marayika w'Uhoraho, marayika w'isezerano, ari nawe yaje mu mubiri w'inyama muri Yesu, agakora igikorwa c'ubucunguzi muri urya mubiri w'inyama yiremeye mu nda ya Mariya. Hanyuma yamye yigaragaza ava mu gihugu mu kindi, yigaragariza muri buri mumarayika ntumwa wa buri gihe. Kuri uno munsi wa nyuma naho yaravuze ati jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo ku bw'amashengero. Ivyeshuro Yohana igice ca 22 umurongo wa 16. Mbega nibihe bintu aje ashingira intahe? Ni ibintu byose bitegerezwa kubaho vuba muri iki gihe c'iherezo, nk'uko biri mu vyeshuro Yohana igice ca 22 umurongo wa 6, no mu vyeshuro Yohana igice ca 4 umurongo wa mbere ahavuga hati duguze hano ndakwereke ibintu bigiye kubaho hanyuma y'ivyo. No kuvuga ngo hanyuma y'ibintu byose byabaye muri kahise. Rero biciye muri marayika wa Yesu Kristo niho haje ukuguhishurirwa ko ibintu byose bitegerezwa kubaho vuba. Kandi hanaje nuno mugisha ubwa mbere na mbere uzi ishengero rya Yesu Kristo
ndetse na buri muntu agize umubiri w'ibanga wa Yesu Kristo nk'umuntu ku giti ciwe, kuko nk'uko ishengero nk'umubiri w'ibanga rizoronka ukugirwa abana b'Imana muri iki gihe c'iherezo, nako kandi buri muntu agize ishengero rya Yesu Kristo nk'umuntu ku giti ciwe nawe azoronka ukugirwa umwana w'Imana, kandi azoronka bityo umubiri uboneka uhawe ubwiza kandi uhoraho, ari nawo mubiri bazoba barimwo nk'abami n'abaherezi baganzanye na Kristo imyaka 1000, hanyuma baganzanye n'ibihe bidashira. Kandi uko niko rero muri iki gihe c'iherezo umugisha w'ubusamuragwa ari nawe ishengero rya Yesu Kristo biciye mu bihe by'ishengero ndetse na buri mu Kristo kugira iciwe bagwaniye muri iki gihe c'iherezo uzigaragaza uwo mugisha mu muhamagaro w'ijwi rirenga ry'inzamba rihamagara ryegeranya abatoranijwe ndetse rinadutegurira guhindurwa kuri uno munsi wa nyuma bapfuye bizera Kristo nabo bakazurwa bare mu mibiri ihoraho. Ibyo byose ni ibyo kugirwa abana b'Imana kwacu, kandi kugirwa abana b'Imana ni uguhindurwa kw'imibiri yacu, ugucungurwa ku mubiri nk'uko Pawulo yabivuze mu Baroma igice 8 umurongo wa 14 kugeza ku 35 n'imiburiburi. Aho niho havuga yuko ibyaremwe byose binihira hamwe. Reka turabe aho biri. Romanos capítulo 8. Abaroma igice 8 versos umurongo 14 en adelante dice porque kabandanya aravuga ngo abarongorwa na mpwemu w'Imana bose nibo bana b'Imana, kuko mutahawe impwemu y'ubuja ngo mwongere gutinya, ariko mwahawe impwemu yo kubahindura abana b'Imana idutakisha ngo aba data. Impwemu bwiwe abwiririkanya n'impwemu yacu ari cabona yuko turi abana b'Imana, ariko ko turi abana bayo turabaragwa b'Imana, turabaraganwa na Kristo niba tubabazanwa nawe ngo tubone guhanwa ubwiza nawe. Niyombera yuko imibabaro y'iki gihe idakwiye kugereranywa n'ubwiza tuzohishurirwa, kuko ibyaremwe byose vyiteze ubwishurwa kw'abana b'Imana biguhamiye cane. Ni ukuvuga ngo uko kwigaragaza kw'abana b'Imana abapfuye mu mubiri bakazuka bari mu mibiri ihoraho, natwe bakiri bazima turiko turahindurwa, nuko twese tukagira umubiri uhoraho, umubiri uhawe ubwiza umeze nk'ubu mukundwa wacu umucunguzi Yesu Kristo, kuko tuzogira ishusho na kameremere k'umukundwa wacu umucunguzi Yesu Kristo. Habandanya havuga hati kuko ibyaremwe byose kuko ibyaremwe byagezwe kuganzwa n'ibitagira ikimazi, kandi sivyo byavyigombeye, ariko byagezwe n'iyageze ko biganzwa bityo kugira ngo byizigire yuko nabyo bizocungurwa ngo ntibibi bija byo kubora, bizohabwa kwidegembya gufatana n'ubwiza bw'abana b'Imana, kuko tuzi yuko ibyaremwe byose biri hamwe bikaramukirwa hamwe kugeza n'ubu. Kandi sico gusa, ariko natwe abafise umushuzo wa mpwemu natwe nyene tunihira mu mitima yacu twiteze gucika abana b'Imana, niko gucungurwa kw'imibiri yacu. Ugucungurwa kw'imibiri yacu ni ukuvuga ngo kuri twebwe abakiri bazima ni uguhindurwa kw'imibiri yacu, aho tuzoronka umubiri uhoraho uhawe ubwiza umeze nk'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Abapfuye bizera Kristo nabo bazozuka bari mu mibiri ihoraho nk'uko byasezeranijwe n'Imana. Rero turabonye ico arico ukugirwa abana b'Imana. Ibyo nibyo byasezeranijwe muri iki gihe ca nyuma ico turiko turabamwo. Araco gituma Yesu yavuze ati jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ibyo kubw'amashengero. Ni ukuvuga ngo ashingira intahe y'ibi bintu byose ayishingira amashengero yose. Ni ukuvuga yuko ari ubutumwa bw'abakristo bose. Rero
Todo esto es ibyo byose en la venida del ángel bizoba del mu pacto del kuza kwa ángel marayika de Jehová, w'isezerano marayika uhoraho manifestándose en el día posterior, yigaragaje ku munsi wa nyuma nk'uko yigaragaje muri buri gihe biciye muri mu marayika ntumwa azokwigaragaza biciye azokwigaragaza mu marayika we ntumwa kuri uno munsi wa nyuma mu kiringo mu gihe cy'ubureko bw'imfuruka mu kiringo cy'ubwami. Mwitegereze Elisa nk'akarorero. Elisa yasabye imigabane ibiri ya mpemu yari iri muri Eliya. Ibyo bitubwira ku kugirwa abana b'Imana, kuko umugisha w'ubusamuragwa urimwo imigisha ibiri, urimwo ukuragwa kubiri. Kandi igihe Elisa yasaba imigabane ibiri, aho byari ko bishushanya ukugirwa umwana k'umwana w'imfura w'Imana hamwe n'abana b'imfura bose b'Imana bo ku munsi wa nyuma. Rero dushobora kubona iri banga ry'umugisha w'abana b'imfura n'ingene umuntu yorwanira umugisha wuno, umugisha w'abana b'imfura. Nico kintu gikomeye cyane umuntu ashobora kugwanira. Mwitegereze, umuntu arashobora kugwanira akazi kandi ni byiza, ariko amaze gupfa, hanyuma yamaze gupfa ntashobora kuja gukora muri ako kazi aho yarose ako kazi aho yahora agenda gukorera. Urashobora kugwanira kuba umukire cyane akomeye, ariko umaze gupfa amahera yawe yose ndetse n'ubutunzi bwawe bwose buguma ngaha ku isi. Nico gituma Yesu yavuze ati mbega umuntu byomumarira iki kunguka ibyo ku isi byose agatakaza ubugingo bwiwe? Nta na kintu na kimwe byomumarira, kuko intego nyamukuru ku kiremwa muntu cyose ni mu bwami bw'Imana, aho buri muntu wese afite izina ryiwe ryanditse mu gitabo cy'umwagazi w'intama, aho yerekanwa nk'umwana w'imfura w'Imana, kandi azogirwa umwana w'Imana muri iki gihe cy'iherezo, mukuronka umubiri umeze nk'umukunzi wacu Mwami Yesu Kristo, umubiri uhoraho kandi uhawe ubwiza. Kandi uko niko azokwimurirwa akaragwa mu bwami bw'Imana, kugira ngo aganzanye na Kristo imyaka 1000, hanyuma aganzanye nawe ibihe bidashira, bameze nk'abami ndetse bameze nk'abaherezi. Bityo ubuherezi bwa Melkisedeki, mwitegereze namwe, ntibuzaba burimwo umuherezi mukuru Yesu Kristo gusa, ariko buzaba burimwo n'abatoranijwe abana b'imfura b'Imana bari kumwe na Kristo nabo nyene n'abaherezi ndetse ari n'abami. Kristo ni umwami w'abami n'uganza abaganza. Abana b'imfura b'Imana nabo batorejwe n'Imana nabo nyene n'abami, kandi tuzoganya na Kristo imyaka 1000, hanyuma tuganzanye n'ibihe bidashira. Kandi Kristo ni umuherezi mukuru wo mu ngoro iri mw'ijuru, natwe turi abaherezi hamwe na Kristo, kugira ngo mu nganje y'imyaka 1000 mu buryo bugaragara ngaha ku isi tuzobe turiko turaganza nk'abami ndetse tuganza nk'abaherezi, turi kumwe n'umukunzi wacu Mwami Yesu Kristo. Ubu ibyo tubikora gusa mu buryo bw'impwemu, ariko mu nganje y'imyaka 1000 bizoba ari ibintu bigaragara, tuzoganza mu buryo buboneka bugaragara. Rero dushobora kubona umugisha udasanzwe uhari ku bana b'imfura b'Imana bazobayeho muri iki gihe cy'iherezo ndetse n'ababayeho mu bihe byaheze. Kandi ibyo byose bihwanye neza no kuza kwa Kristo kuri uno munsi wa nyuma. Ibyo byose bijanye no kukwigaragaza kwa marayika w'uhoraho, marayika w'isezerano, atumenyesha ibintu byose biteruza kubaho vuba, kandi adutegura bityo kugira ngo duhindurwe, tuzamurwe, aduhe kwizera, guhishurirwa, kwizamurwa, no kuvuga ngo uguhishurirwa kuduhesha guhindurwa, tukajanwa mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu ijuru. Byitwa kandi ukunyakugwa kw'ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Rero twariko turabona
ibintu byose bifitaniye isano no kuza kwa kabiri kwa Kristo hamwe n'ibintu bizoba ku munsi wa nyuma bihwanye n'umugisha wo busamuragwa ufiswe n'abana b'imfura b'Imana. Mbega ni bande bafise umugisha wo busamuragwa? Nuko rero n'abana b'imfura b'Imana. None nihe hari abo bana b'imfura b'Imana kuri uno munsi wa nyuma? Turi ngaha umugwi w'abana b'imfura b'Imana ndetse no mu bibanza bitandukanye byo muri Amerika Latine no muri Karayibe ndetse kandi no mu bibanza bitandukanye byo ku mugabane wa Amerika ya ruguru. Ari ibibanza byinshi ahari abatojwe n'Imana kandi twariko turabona ikigwa cyacu cyo mw'iri joro kugwanira umugisha w'abana b'imfura cyangwa umugisha w'ubusamuragwa. Ntimugahagarare, buri gihe mutere muja imbere, kuko biciye mu ijambo rivuzwe rya marayika w'isezerano kuri uno munsi wa nyuma, we azoba ariko aratubwira ibintu byose twebwe dukeneye kugira ngo duhindurwe tujanwe mu rugo rwa data wo mu ijuru mu birori by'ubukwe by'umwagazi w'intama. Hanyuma azokorana n'ihanga ry'abaheburayo. Pawulo yavuze mu Baroma igice cya 11 umurongo wa 25 kugeza ku 28 ko ugukomantaza umutima kwabaye ku bwoko bw'abaheburayo no kugeza igihe hazokuzura igitigiri cy'abanyamahanga, hanyuma Israeli yose izokizwa nk'uko byanditswe ngo Isiyoni hazoba umurokozi azokura muri Yakobo ukutubaha Imana. Nuko rero ku by'ubutumwa bwiza Pawulo yavuze yuko ari abansi b'intumwa ndetse n'ishengero rya Yesu Kristo, ariko ku byo gutoranwa n'abakundwa cyane ku bwa basekuru Aburahamu, Isaka na Yakobo ndetse n'abasekuru n'abavugishwa n'Imana. Rero igihe hazokunjira umwuzuro w'abanyamahanga, no kuvuga ngo igihe hazokuzura igitigiri cy'ishengero rya Yesu Kristo, nuko abapfuye bizera Kristo bakazuka natwe bakiri bazima tugahindurwa, nuko rero azokorana n'ubwoko bw'Abaheburayo buzoba bugezweho. Nuko Imana izobugurura imitima yabo ibongere n'ubwenge, bazobona uko kwigaragaza ko ubasha kw'Imana yigaragariza mu ishengero ryayo mu bana b'imfura b'Imana, aribo bazoba bagizwe abana b'Imana bafise imibiri ihoraho kandi mishasha, kandi bo bazobona ibyo byose kubera ko tuzomara ngaha mu mibiri mishasha, tuzomara ngaha iminsi 30 kugeza ku 40 imbere yuko tuja mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama, nk'uko Yesu Kristo nyuma yo kuzuka yamaranye n'abigishwa biwe iminsi 40 abiyereka mu nshuro zitandukanye. Inshuro 8 nizo ivyanditswe bivuga ko Yesu yiyeretse abigishwa biwe akababwira kubijanye n'ubwami bw'Imana, ndetse kandi akora n'ibitangaza byinshi abikorera hagati mu bigishwa biwe. Rero dushobora kubona igihe turiko turabamwo hamwe n'ibintu bizoba biriko biraba nk'uko byahanuwe muri iki gihe cy'iherezo, kugira ngo duhindurwe nk'uko Kristo yabisezeranye, ndetse nabiciye mu bavugishwa n'Imana ndetse n'intumwa. Imana yarabisezeranye ko bizoshitswa kuri uno munsi wa nyuma mu gihe c'inzamba ya nyuma, canke ijwi rirenga ry'inzamba ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami riduhishurira ibanga ry'ukuza kwa kabiri kwa Kristo hamwe n'ibintu bitegerezwa kubaho muri iki gihe c'iherezo. Kandi natwe turiko kandi tuzobandanya tugwanira umugisha w'abana b'imfura, umugisha w'ubusamuragwa, kugira ngo wigaragaze mu mwuzuro, nuko duhindurwe twebwe abakiri bazima, abapfuye nabo bazuke bari mu mibiri ihoraho. Kuri jewe ryari higwe ridasanzwe kubana namwe ndabashingira intahe y'iki kigo cyacu cyo mwari no joro, kugwanira umugisha w'abana b'imfura. Nico kintu kimwe rudende gihoraho
ari naco dukwiye kugwanira kuko ico co tuzokigumana ibihe bidashira murondere ubwa mbere na mbere ubwame bw'Imana hamwe no kugoroka kwayo ibisigaye muzovyongerwa kugwanira umugisha w'ubusamuragwa ese Imana yobandanye kubahezagira mwese Imana barinde kandi mubandanye mugira ijoro ryuzuye imigisha y'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo ndongera nsige hamwe natwe Revera Miguel Berembrazi Marine kugira ngo abandanye kandi asozera igice cacu muri rino joro ashimira Kristo kubw'una mugisha w'ubusamuragwa uwo yashize kuri twebwe kugira ngo tugwanire uwo mugisha w'ubusamuragwa kugira ngo wigaragaze muri twebwe twese kugira ngo higaragaze muri twebwe twese ibiri muri uwo mugisha w'ubusamuragwa w'abana b'imfura kandi vuba twese duhindugwe kandi abamaze gusaza ntibazongera gusaza bazogira imyaka iri mu rugero rw'imyaka 18 na 21 abari abana nabo bazogira imyaka iri mu rugero rw'imyaka 18 kugeza ku 21 mu mibiri mishasha twese tuzoba turi mu mibiri y'ugwaruka y'abayabaga iri mu rugero rw'imyaka 18 na 21 uko niko kandi bimeze no kugwaruka rugwanira umugisha w'ubusamuragwa bazoronka umubiri uhoraho uhawe ubwiza udapfa utabora kandi uhawe ubwiza umeze nk'umubiri w'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo ese Imana yabandanya kubahezagira mwese Imana barinde kandi mwese mugire ijoro ryiza kandi murakoze cyane kuba mwateza amatwi mubikunze